guys jewe Simbizi ntabwo ndamutinya na gato pe ntabwo ndamutinya kabisa ivyo urubuga byanse azoze basi no mu ngumi je nakuriye mu Kamenge je ndi umunyakamenge je ndi umumesha jewe ivyo urubuga abonye byanse naze tugwane urabona ko Simbizi wo mushobora ujya Koreshumwanya je no mukubita ujya azoze muri ring je no mukubita muta je nakuriye mu mikino yo kugwana niyo byo guterana imisenyi bakagira ngo papu wapu ya nivyo nakuriyemo rero jewe ntibazoze bambona hakurubuga ngo ni yerereye juru rubuga ndaruzako jemba nzi vyonjemo urumva mba nzi vyonjemo kandi yewe nawe aramaze kona yuko jewe atari bwa Hello everybody, hello everyone, everywhere. It's another day, another chance, another blessing, another beautiful day. People then call me Mr. Baraka, the first king from each of the Bajiran. Yes, nko bisanzwe kamanze ntangure ndabashimira cyane. Abantu bose bageze ko bashoboye tugakwiza ibihumbi 10 by'abadukurikirana. Dika subscribers abantu bake tubashimire cyane. Mwebwe mwese mwabikoze ni ikintu citeka mwadukoreye ikintu c'abagabo. Niyo mpamvu dukora ibintu byinshi tugerageza kubaryohera kubera amwe mudushika ku mutima. Yes nko bisanzwe simba ndomwe fise umuntu ari imbere ya Nyarusako nawe se ubundi umunyazi namuheruka rumwirabure mugabo no munsi sanze inzobe yasatse amavuta ntaca tokora amafaranga ntaca dakora amavuta ntaca dakora byose ni original n'amafaranga cyane je nigira uko nshatse je nigira uko nshatse umubiri wanje je ndawugira uko nshatse pe nararonde mu mategeko y'igihugu aho umuhungu bo mubuza kwisukisha cyangwa bo mubuza kwimusha igipara cyangwa bo mubuza kwiyambiza narabuze mpamvu renda bikora ko mvuga ati ebwana biremewe hariko vi kabisa biremewe kabisa ambasaderi w'ubunure aravuze ati byose biremewe kwikorogotora ni mukorogo haje mukorogo ni freshman yamugize wa danje inyuma y'iminsi nyinshi tutabonana tudakorana imeze gute Koreshumwanya freshere je ndahari je meze neza freshere ni zose je ni asha ni nyina ebana utakatije byatari sigisabo kunagatisha ni itegeko hatana abakonzi baka motive bari bakumbuye by the way mwaramaze gukwira 10,000 kabisa ibihumbi 10 ibihumbi 10 ni vyinshi gato ibihumbi 10 nk'abantu ibihumbi 10 bagukubise inkoni imwe ucufa yomera nka kujya kwa Yesu urabe ibihumbi 10 mwese ushaya ugatepeta kabisa ibihumbi 10 ni benshi kandi mwarakoze kandi mubandanye muza dukene ibihumbi 20 30 40 50 amaturo izi TV zo mu Burundi igituma amativi yo mu Rwanda guma bona umengo turi hasi nuko bo basanga bafite amafaranga ibihumbi amajana 200 ibihumbi 100 ibihumbi 70 twebwe kadika tugashima ariko intambwe kuyindi tuzohashika ewana buke niko rugendo yes Koreshumwanya jewe navyo guca hirya no hino ndashaka kumenya mu misi mikitambutse nako right now nubu ntibirahera neza twarabonye convocation yo muri NPO aho umu influencer mugenzawe yakicariye bivanye n'ibitari bigenda neza hagati yanyu nuko hama tugatangazwa nuko umuntu mu influencer nkawe mushobora kurinda kwitura inzego kandi mwo vyimarira kandi bakaba bavuga yuko Koreshumwanya igituma yo yaritaye mu ivyo bibazo ndavuga gukora ibidakorwa go posting umwana w'abandi ukamwandika kibisutwa yewe yari inoti ya Chimamanda bimeze gute Koreshumwanya kumbure yo yarinjiye no mugasho ntavyo tutsi bro jewe mu bisanzwe je ndica nkakiza bicuka kiza yego je nukuri umuntu abashatse kunsuzugura kumfata ko man ndamwica pe ndamwica sindamwicisha inko canke iki ndamwica ndafise system ndamwiciramo yego rero umugabo wanje nta utahuzi kandi captions zanje nta utazizi kandi abenshi dusangiye umugaje baramaze kumenyera baramaze kuntahura icyo udashaka ko bagukorera ntukagikorera mugenzawe wiyumviriye gukorera ikibi mugenzawe menya ko nawe umunsi cyakubayeko bizokomera kabisa kandi uzovyakire jewe
ivyo nakoze sinari uwa mbere ndabikoze kandi je singira limite ngo ibingo biriko biragira ukungo wengo ngo ntukwiye kubijamwo je nja mu vyo nshatse kuko urubuga ni rwanje nije mvuga ati ibi bintu iyi ni update news iyi ni updates iyi ni trending none nk'ubu hari umuntu asobosha bwo kurimita ngo Baltazar ntumuposting oya hari umuntu yo kubwira ngo PDD ngo ntumuposting oya ikintu kiri trend we rero ukimaze kuba trend ntushobora kugwana n'abacamamaza na Moni ya Frere baramwararaje baramwandagaje ko yashize wa kera hanze ego hari uwo yafungishije nano koresha umwanya kandi rero aho nyene umuntu wese afise vision usanga afise amatarget yo ngiriya kanda gufungisha ugiye kusubira inyuma usanga nawe nuwo woja kumukontrola nawe ne yoja mu gasho kuko rero nk'abantu usanga yarahinduye amazina yego ibaze umuntu kumwita karabasasa kandi easy simple bikakomera bigakura ku buryo n'abantu benshi baritahura iryo zina urumva ibi bintu ino game yacu reka dukomane kuko twaramaze kwereka abantu bacu jewe hari amadiri ndonka bivanye na caption zaje avuga ati wewe zijya caption zawe nizo tugukeneye nkabihembegwa none ugomba unyishira gafu we kushobora kuvuga ngo je ngunyiciye agafu nanje ugira unyishira umbujije ico mpembegwa ugomba unyicira gafu nanje ntarumva twubahane dutahurane ino game twayijemo tuyizi dupambane nayo nidupambane nibindi je ico mbujije ndagitahura ariko ukimbuza mu bugwaneza nukimbuza utegeka nuntegeka ko je ndumuntu w'umugabo attention ndumugabo no kumbega iyo umuntu akuze ngakoresha umwanya papa w'abana afasha umwana wundi mugabo akamupostinga akandika caption nkiraho bivuze iki eske abantu ubona bavyakira neza cyangwa bafata nko gutindera bo nuko ivyo bintu mba nanditse biba vyavuye mu kanwa k'uyo muntu nyene ya bijya bintu ntase umwana wakwa kuvuga bijya bintu wanditse ama caption yacu nakubwiye atararenze abarenze je ntakabije sinemera je ntakabije sinemera ariko sindigera nkavya kuri premier ministre ndigera nkavya kuri chef de quartier erega barendegere yagizene none jibaza nta bwenge mfise rero ndamaze gupostinga basi Mustane ndamaze guposta Mustane rumaze kuri foto ya Mustane je mbega kwata ku mwana sukwata ku mwana je utatatse se wiwe none hashtag ari Simbizi yakoze amakosa ataka Simbizi kuri nuze nyayiwe jewe natatse Simbizi umwana umwana arazi vyarimo okay none ubu jewe giwanje arazi ko afise na page ya mwana arazi yo bija ivyo avuga arazi yo bija basi yo wataka Simbizi gute je natatse Simbizi wayo umwana yajemo gute none Simbizi niki Simbizi none imodoka Simbizi nta muduga afise imburugi yarafise imburugi none ubu postinze imburugini ubu postinze nde ikintu cyose uposta kiba gifite amamuko gifite inkomoko yacu jewe sinari kuzofa abantu ntibari gusaba baramenye umwana wanje batamenye jewe kwanza nije nabayeho kwanza kabisa urumva bisigura ko umuntu apostinze umwana wanje hashtag akoresha jewe hashtag akoresha jewe kabisa koresha umwanya ivyo bintu sijya rya mbere sijya rya kabiri uhatse kuzira caption nkijya mbega uzokomeza rya mbere hari he nta mukobwa wigeze gupostinga urashiraho caption sujya mukobwa yakora kuri Akamo TV wow none ujya mukobwa umviriza ujya mukobwa Akamo TV mbe yitwa gute bobo yitwa gute wa mukobwa yankoresha ibiganiro akoresha ama caption wa undi Delisia himbaza Ange Delisia ababonye ne badukurikira baramuzi ujya mukobwa je yambwiye ati twifotoze hama turifotoza aranzi neza aranzi ifoto rayirekira genda ndayijana muri phone yiwanje yari yiteze iki mani je sindiki juju bro je sindiki juju kabisa jusavye ifoto tahura nibigiye gukurikira utakeneye gutahura ibigiye gukurikira nandika byihoze ankambwira ati no
Okay. sinkeneye nyine Ubwa umutwe mbere- muto awurinda ikiguma awurinda ikiguma wewe udakeneye ingorane reka kuzitamwo rero kwifotozanya nawe no kwita mu ngorane nukwita mu ngorane nyene kuko kabisa jewe koresha umwanya urazi nandika ibintu bivanye n'ukungene wewe unzi ko ivyo ujya mu ubunzi sister ingene vyarangiye ibyarangiye gute urabizi ko vyabaye urya naho yari kuntwara bro naho vyari kurangira mane oyaye Kabisa. muze mureka gufata abantu kumengo na nagati kuma kakisenya projet y'umuhore ubuntu by'ubugugu ngo yerere mbega urazi yuko n'izi mbuga zifise amategeko azigenga dufite amategeko ariko twese rero tugiye mu mategeko uza gusanga turi mu mafuti twese turi mu mafuti tureke guta amafuti kuri naka kwera ngo naka ngo urabona ngo ntacari sawa ntacari ariko poa kabisa nuko entreta twarumvise yuko ava yuko muja mu rukiko na Simbizi yuko wabanje kubura uranyika nka soro Jesse nshobora urahunga Jesse guhunga mani igihugu none mpunge nje mu Rwanda imipaka irugaye nje muri Kongo hari intambara ngo wasokoro kasizere ngo ajye batagira oya none convocation none mwayibonye ntimwayibonye convocation kabisa twarayibonye none ntiyitabwe none convocation isohotse erega simbunda convocation simbunda convocation nukumviriza umuntu baba bagira babumvirize ubimeze gute mani mu bisanzwe ari ibintu bimwe mukwiye gutahura mani jewe burya sindi umwana muto cyane sindi umwana muto cyane abansumba ndabubaha ariko nabo baze bubaha banyubaha ko na jewe naramaze kwiha ijambo jino game ntawe nasavye ijambo je narihaye ijambo ndabatera ndaza rero nibanyakiruko nibantahuruko kandi injyajya je ndazizi injyajya je ndazizi kabisa harakantu utanyishuye byaravuzwe yuko ibintu wowe uri kurakora ku maposte yiwawe byo biterwa n'inoti Chimamanda yagwatira watake mutama Simbizi Chimamanda ntawe adahi inoti Chimamanda inoti nabo boba banyagiriza usanga barari inoti ya Chimamanda nuko betetre vyahindukiye nibumvikana kandi jewe sino posting je nta caption zanje uzorabe kuva jewe nkitangura gukoresha page je mu bisanzwe page yanje natangwe gupostinga ibintu je miserika narigeze kumukoma akiri muzima narigeze kwandika ati rest in peace so bintu yaranavyidoze no kumukubito yaravyidoze kweri igihe kirekire cyane nkitangura page kiri anda kiri hasi ndabona ama commentaire umucira urufu kuno ibintu byinshi ndavuga ati iyi system urumva je page ndaje ingene nayubatse ni jewe ni gwanje je rero caption zindimo ni naturel je sinorinda kugura ku muntu gurinda kumpemba kugira ngo caption kabisa no je caption zindimwo man zindimwo bekoresha umwanya mu gihe wobona yuko gahera yo wawe nawe bampostinza akamuga ko ijambo easy man no sije namuzanye sije namuzanye meme n'umugore wanje urazi ibintu hora mwandikako hari n'abahora bandika ngo yagiye ngo muri Saudi ngo baramuriye none tuce tuja gushavura ce ndabitwarira ngo bamwanditse ko ngo yagiye muri Saudi bro je naragaragaje ikintu naravyemeye neri naturazi ibintu yanyanditse ko jewe kuri mama wiwanje urazi ibintu yanditse yanditse mani yaranditse ibintu ku buryo n'umuvyeyi yabisomye bro bihindukira ariko jewe na mama arabizi ndamubwira ati ma ubonye ndaguhaye ibihumbi 10 ni muri za matiku nyene ava muri ya matiku nyene mama bitahure kuko ukwisa umurozi utaroga abari kijuju ni wabari kijuju ukwisa indaya utari indaya ni wabari kijuju ahubwo bari umukeha bwenge reka abantu bimagine ivyo bashatse ariko wewe utahura ivyo urimwo gusa utahura umugenzo wawe kabisa koresha umwanya mwaragiye mu rukiko turashaka kumenya eske mu rukiko vyavuye bigenda gutababumvirije vyagenze gute ko turashaka urukiko barumviza no byaragiye hanze tumenye ngene vyagenze we nimutarigera uja mu butungane urazojayo hamuzomenye ingene mu butungane ingene bakubaze ingene urumva uzovyimenye je sinje ngaha kwigisha ingene mu bucamanza babimeze oya jewe nje kubwira abantu ati abangaya ni bangaye ariko bamenye ko ijambo namaze kugihereza ababazi baranzi nta babazi batanzi
kabisa ababazi baranze uburambe bo badusumbya muri aka kazi ariko twaramaze gufata ijambo twaragihaye yohana nuko koresha rero kugitahura sigisabo n'itegeko muragiye mu rukiko nutujije urubanza baruciye gute kubera nyamba byaraje mwamereye ku mbuga reka nubu tumenye skwiti none je sindi nga ego sindi nga kumenya ngene mu rukiko byari bimeze Simbizi bamubwiye oya wewe ndakubaza ko sindi ngaha uri ngaha none ndi ngaha bisigura turashaka rero kubimenya tubwire ngene urukiko je nta bindi mbona norenzako je ndi ngaha bisigura ko binyegeje usanga baragukomye nta kibazo nimba barankomye igikuru nuko ndi ngaha kandi ndiko ndavuga guys araduhishije koresha umwanya ya none jerega je mu bisanzwe mvuga ivyo nkeneye kuvuga okay reka dufata uko urubanza barakweresheje wabaye umwere ko iyo utawubera numbona nga uburi kumusaga okay warabaye umwere twashaka kumenya ukuntu vyari bimeze rumanza eske Simbizi bamubwiye ko ari bisanzwe cyaye koresha mwenye babwiye ko atamakosa sinzi ivyo navyo uzobibaza Simbizi uzobibaza Simbizi azobikwishurako ko niwe yitwaye sije nitwaye je nabaye bwitabe ya mu bisanzwe baratwumvikanishije kuko rega turabavukanye yes turabavukanye haje nyine iberera iyaga turabavukanye baratwumvikanije bavuga ati mbona musanze musangiye n'umwuga ibintu baratwumvikanishije kandi turumvikana kandi ibintu bigenda neza ariko kizire kunsuzugura kabisa mbega ko kumanura mwarahawe cyangwa ivyo mwabwiwe bo bara mu rukiko abari nk'abavyeyi umuvyeyi nawe urazi impanuro ziwe ya bo bara umuvyeyi bo bara gushigikiye gusubira kubipostinga abashanga bakubwiye ati rekeza ama caption nkayo ubireke nyene ubireke bakubwiye gute none jewe icyo nakoze sivyo icyo nakoze narahanuwe warahanuwe kandi sinahanuwe no mu rukiko gusa no mu bagenzi banje benshi je barampanura ariko je nanje rero ubu twizere ziya caption ko zigiye guhagarara nizigiye guhagarara kuko zigiye guhagarara nzoca ngaburira iki umwana kabisa nuko twibandaniritse nuko aizi imisi ariko harateguye igiceramo mbe citiriwe drama cyangwa ni cha drama bivuga ndetse hatumiwemwo kuri source dini hatumiwemwo abantu benshi bagiye batandukanye nko mu bihugu bibanyi yavuga muri Congo Tanzania naba bandi dusanzwe dukunda cyane hani iwacu mu Burundi mbe koresha umwanya ivanye na organisation y'igiteramo nubwo muri no kuvugwa cyane yuko dramatisho bari karazima bega mu influencer koresha umwanya abivuga kwiki mbega bona igiteramo kizovara kigenda neza nkuko nyene cyo canka bakirimo bavyifuza bon iryo jambo nyine ngo nakari karazima urazi ko ndajya site twamwakije si wamwakije gusa akariho karavugwa biravugwa koresha ibiro biravugwa abona batazi icarico industry nibo baca urubanza runaka ngo yazimye nayo umuntu neza z'industry umuntu kuzima peut-être nisubira inyuma y'ibikogwa yo gutanga ibikogwa nkuko yabitanga niyakira ry'abantu ibikogwa byawe ngene bavyakira kuko ndisirko umuririmbye ariko arakora amahiti ariko arakora amahiti abantu bazakira aguma sohora aguma rekura urumva uranaryoherwa amasifa uranaryoherwa ntaco utokora nitongora igurisha urumva n'umudugura ujya ukavuga ati ngume ndabaha rero abonye mwebwe umengo mufisa gahararo hari abandi mwaharaye aca banza akipowera akavuga ati singume nsesagura muri vide kuko abarundi bagizwe n'agahararo baraharara mbidata yarigeze gukora amashow 2,000 muri sama imwe urumva abarundi bifitiye agahararo n'abaririmbyi rero baramaze ko nako bifitiye agahararo nabo baca bibika bagakora umuzigo umwe uremereye urumva akaca yipowera kubera ntafise niba wa mwanya bamuhereza wo kuguma bamwereka ati gumuduha barawumwimye Sadbi yasohoye amapiano sivyo abona reisita carongera arongera nubaro urumva ubonye ibintu biriko biragenda uguma wiyongeza ariko ubonye ibintu umengo abantu mu bisanzwe abarundi nibo batuma abaririmbyi bacu bagira baba banebwe bon sabarundi aba bantu badukurikirana ngaha gusa kuri
ntuze kuri Facebook cyangwa kuri YouTube oya niba abakunzi muziki w'Uburundi muri rusange ko abakunzi muziki w'Uburundi muri rusange baragabuye harabibera ku rubuga harabari update nabari nabaza ku rubuga kwera babuze ivyo bakora kwera yene babaye bize baca baza ku rubuga Dramati ntiyigeze azima arutse kudukoma na Joel na Fernando sivyo nirya si hit kabisa none urumva ijya ntingana na madamu kuko madamu ingena abarundi bayakiriye harimwo ngira na shobo nyinshi ubu urumva baramaze kumenyera Dramati baramaze kumenyera Fernando urumva abarundi babakeneye ama updates ama bintu bishasha gusa kana karashushe vuto kana karashushe vuto ariko rero je no basaba ko bokunda umuntu bagakunda igikorwa kuko ariko ico ndabakundira baramumenye uyo muntu imiziki yiwe asohoye barayimenya gusa niba yiharaza nka zimwe za kera bavuga ati we waduhaye cika dukeneye naka na waduhe naka raduhaye cika dukeneye naka umva baraza barimvye barundi ko ari benshi baguma bakenera ati gumuduha none nk'ubu Fizo umbwira ngo yazime none birasa nico kimwe urumva we waramaze kwaka cararangi rondera ivyunguka rondera ingene ubaho daba ingene ubaho ni wishinga itabi ngo uzova usanga wasaze nka dema urumva rero Dramati ijya show yiwe ijya concert yiwe nijya niyindi trending yubatse mu gihe mu mwagiriza ngo yazimye ariko ategura show azanye The Voice wo muri Tanzania Wasafi cyane ikintu imani ikintu kirimo ikintu kirimo investment zocubahe kuko imitwe iba yakoranye kuri ijya invest uzobirabe na mariage harabare aywana komite uzorabe n'umuvyeyi n'umwana umwana agira aje kwishuri umuvyeyi abavyeyi baricaramwe bakagira inama ati wana bimeze gute urumva imitwe irinzi ikorana teza kubaka ikintu kinini kabisa ijyasho izoba resi kubera iki irimo imitahe myinshi kandi irimo abaririmbyi abarundi bakunda mwo bari noji bari melanini melanini irimo na Monia Flay urumva mani ijya show iri bien organisé ariko ico mvuze gusa ijya place yo muri centre ijya place ndabisubiyemo ijya place source d'inir muri ribura ryacu gibitoro muta urashaka kuri korara match ukatubona ati ijya ntuze ijya gisinda hushije yabanza kwera iminundi muntu canke iyatera surprise we uri nyuma ya kamera uri nyuma wo gushira mu kibuga urumva hari ibintu ubona we uri nyuma kandi bari mu kibuga nabone bavyumviriye ko ariko hari ubundi hari yindi de bakeneye ijya place ya source d'inire jewe sindigera ndayemera pe reka rero ndayipimire kuri Dramati kabisa reka ndayipima bivanye n'abaririmbyi bagiye baratuma ko mu bibanye ndavuga Tanzania na Congo Congo ni bande batumye sindamwibuka neza gusa harimo umukongomani ariko ntazwi yo sindabizi wasangazwe muri Congo bo atazwi no ngatamuzi The Voice none ko tumuzi The Voice urumva twebwe mu bisanzwe politike yacu jewe nkunda kwigisha abantu ati tube abapoliticiens muri uno muziki politike yacu muri ijya show meme na The Voice ntavyo kumuvuga birebire araje ntavyo kumwakira ngo avuye muri Wasafi oya turafise melanini hajya turafise Dramati urumva tuba abapoliticiens tukora ico bita politike yo gufyonda naka turera uruwacu kabisa apana kuraba ngo avuye hanaka ngo avuye hanaka twe turera uruwacu ari adufyonde abakongomani nta no kubavuga rega ntidukiye no kubavuga ngo twe tuvuga ati Monia Flay azohaturira melanini azoha rino jazoha Dramati we wazona bica ariko tukabana tuvuga ngo banaka batumye banaka cya giteramo ni cyacu kiri wacu tuvuga ivyacu bajya nabo barapromoting ukwabo ega uwabo bamutumye arashobora kuzana media ashobora kuzana Wasafi sivyo
none ijya Wasafi twebwe tutabaye aba politisi nuzosanga ijya show yitiriwe ujya mupeti Divoice yeah duce ubwenge tumenye bahari abo bavuga ati uyu dogo letu anenda kukiwasha kule mani n'ama video yanyu barashobora no mani politiki y'umuziki nahitane na politiki ya leta ibi vya politiki nyene by'igihugu ni nkaco kimwe uteka umutwe ivyawe urumva nk'ubu ravuga ati twe dukeneye nk'ubu mu gihugu barashobora kuvuga twe dukeneye umuceri yuko ibi bihugu vya East Africa bijya umuceri twe twarimye dukeneye ko banwa icyayi dutera twebwe natwe tuvuga ati nari muri Wasafi bavuga ati tunahitaji msanii wetu aongelewe sana Burundi aongelewe sana Burundi zaidi yao tunachuuza mahali umva baradandaje imari iraje arahawe inota araje ararihiwe byose kira kintu aranahaturiye kabisa yiri waravugwa rero ico rero tutagikoze ngo tubaba politisi tuvuga ati dukwiye kuzimye birofa tukaduza bacu nta kizokunda pe ko je Wasafi strategy za Wasafi nta utazizi amabezi yabo murayazi urumva amashobi murazi neza ko showbiz yabiri hejuru cyane reka rero natwe aharera uyu wari nka Musire yari nka message mwibuke Diamond ukungene yavuze ati ngo muziki ya Kiburundi ngo ikienda sana ni Rwanda urumva akona kandi kagayi na kandi kana mu gihe tubona ama challenge abanyaburaya bariko baratamba indirimbo z'abarundi mu gihe twende uva turona muri za Zambia muri Kenya ye bariko baracisha na Trace igacisha kindirimbo y'umurundi ariko Diamond akacavuga iryo jambo urumva yuko yarakomye urumva ibaze rero umuririmbyi wiwe araje mu Burundi cyagiye ugavuga ati umuziki yabo igiye kure ni mu Rwanda tushatuzimya kabisa chatuzimya nizera ko muzoja kumwakira n'ama media meshi bon ubucarakemutse jewe kugira nzoje ku kibuga c'indege kwakira umuririmbyi avuye hanze bizoca kure ndakenda mama hazabwa ikikoreje muta nivyunguka n'ukuri kw'Imana nivyunguka bikwiye ubwa mbere navyunguka bago oya ubwa mbere urumva politike ya music twe twari tuzi ngo politike ni politike gusa n'ivy'igihugu nitwe tuzi yuko na music ari politike rero tuza gusanga bajya abantu batubwira ati muze mwakire naka baduhereje ibihumbi 10 ibihumbi 200 kumbe ikintu batwaye iteye nubwo bro umujournaliste azoja kugacine kwakira umuntu haje cenzo mubaza inbox ati bagwaye ngahe nibanga Koreshumwanya bro ntavyibanga aha ntavyibanga ego n'abavoka amahera arazwi umushahara w'abigisha urazwi abapolisi umushahara w'aburazwi baraheruka no kubongera rero natwe tegezwa mutezwa kuyamenya amahera twariye none iryo banga uvuga mbori baza yuko iryo bibanga gute mu gihe muvugana n'umuntu yaguhaye iyo diri ntashaka gupostinga audio canke ntuze screenshot ego none riba ibanga gute ibanga riba ari kurimwo wewe wenyene ibirebe vy'akazi nta vy'amabanga barimwo na mustanere turaza amahera hembwa urumva ntaco tutazi nta bangari hari ibanga ni gihe mu gitanda ni umenya ati je njyama ku materi meze uko urumva ni ibanga ni meme nivyo kurya n'ababanyi bawe baramenya ati naka agiye ibiharago no munsi ati naka ajya umukeke kuko umukeke uguze urawukata ukacuwanikira kugira uwumuke gato umubanya acabura ati umukeke tunowanikira mu nzu oya ni wa ahigi usanga mwana ajanye kusuma rero ivyo vyibanga ntibibamwo tuza kumenya ati umupromoter yahawa ngahe umupromoter ya umujournaliste yahawa ngahe kugira aje gukora aje kwica igihugu gutanga igihugu wari yangahe hajya no gutanga igihugu muta bijya bintu utabiririye amafaranga menshi muta ndakurahiye hajya utanze igihugu kuko wewe man bro uzoshake basi uje ruguru hama aba peti mwakuranye bace baza kugusanganira urazi wewe ikintu bawandikishije twagikata nibo baraje gusanganira sivyo none wewe n'ababibona bavuga ngo iki
ati yarakuze wa muhungu tubandanya barazanye abartiste nko ndakunda bivuga bavuye hanze mbega ubona yuko hari ico bizoteramo ico giteramo baba bariko arategurwa ni vyiza kuko nimba muri systeme y'abateguye igiteramo barayaza ati uwo tuzanye na ni wanyu bitegezwa kuvugwa bigenda uko nimba ivyo birimo ni réussite ni bon ariko bitarimo batabivuganye baratinye ni brand urumva bikagenda uko nukuri twaza ko baradusuzuguza oya Wasafi niyo rekura umuntu uko nyene bishitse ko yubatse twitege n'andi makorabo menshi by the way ivyo ntavyo nzi babiri muri contrat ko collabo erega urashaka gukora collabo none rero ntiyakoze collabo ntari kiba Magic Mirror none yagiye urumva collabo nikindi none we nubwo ukorana na Wizkid nubwo mwokorana atabije ipanzwe atakintu uvuga ati iyi collabo izompereza mani zero fumukorana na Bidondo kuri kwimana na Bidondo nuko mukorana kandi cyacu reka tuyage kuri akantu hama cyo duhita twirenganira nuko koresha umwanya Nerina ati umwe yamagukoma mwata kubabarira haize imisi mike tumubonye mu video menshi ari Nairobi muri Kenya aho yari kumwe n'umugabo w'umuzungu mwe mwaponda katazorongo mwe mwaponda yuko ari gicamvyaro wafise umugabo w'umuzungu eske ndazakumenya nagenda nakumenyesha ko Nerinati ntanamukurikirana wapi je ntankurikirana cy'ibintu vyiwe nibijyanye n'usanga biguciye mu maso ariko je Nerinati naho nkurikirana nta n'ibintu vyiwe menya nivyo nk'ivyo vy'umuzungu je ntavyo narinze wapi bimenyerere ko afise umuzungu ndabimenyeshejwe nawe urumva Nerinati mani je nawe ntitungana ntitungana pe ariko aragukoma tungana kunkoma ni kimwe ariko birangira ari ndatsinzwe rega je urashobora kunkoma urazoja bro je unkomye ni nka kujya ugenda guhakura ubuki inzuki zimuca mwihereza je unkomye ca ndaguhomora nakubwiye ko nca ndakwica kabisa ca ndakwica ariko uramutinya ubu niwo muhomora oya mani jewe Nerinati mani je nitungana mani bro je Nerinati nitungana pe Nerinati mani jewe ndikoresha umwanya muto jewe narihaye ijambo ariko hari abandi ijambo kugira barironke baritangiye n'amafaranga ariko je nta na 10 nigeze nta ijambo nagihaye ku ngufu ku neza ku nabi naragihaye kabisa twirangire kandi ibi bintu rega ndi mu kubiheba uri muka ndi mu kubiheba ivyo nzojamo muzobimenye kandi exclusive nzoyitanga ngaha ibintu ndi mu kubiheba ndi mu kubiheba je mfise abaririmbyi ndafise abaririmbyi benshi umva bankeneye kandi dukorana neza kandi iterambere ko riraza ariko je bamenye ko ndi mu kubiheba kandi abone nzoba ndabihevye urumva nzoba ndabihevye igire mu bindi inoti ntiyakwiye ahubwo nzoba ngiye kurondera inoti kuko iyo umuntu ataye umwuga wataye nzobasiga oya je uyusa umwuga wanje reka hakuna reka je nta impano mfise impano ya journalisme hakuna cibi nabijemo mani bijera bijemo mu buyi wayi gusa kwasatura nagira ukure naje wereka mani gufata micro burya mani utegeza kuba warakoze stage kubaza ikibazo umuntu utegeza kuba warigijwe icitwa kubaza ikibazo twe ngaha turi vyiga ngeso twe turi nubuyi wayi gusa butuzana ngaha urumva ariko ubwo buyo twaza tubona ati napata elfu moya napata elfu mbili acha niendere ubuyi wayi ariko mu bisanzwe twe nta mpano z'ibintu tuba dufise urumva nturi serious zero je ndi serious nimuvyo nkora none n'ibintu ng'umuryango ariko nta mpano yavyungira kandi si jeje nyene nabo bose uzubona umugize ngo aragufungije bose nta mpano bafise babije mu buyi wayi gusa ariko nkubeshe none je wombwira gute ko mfise impano ntashobora gukora ikiganiro nambaye silipe ureze n'umwuga erega je mfashe micro nitwa umujournaliste image nitwa umujournaliste ariko naja ahantu nkabazwa ati le métier ukora iki nkaca ntangura sans métier andika sans métier mu gihe we akubonye kuri micro agufata nk'umujournaliste kwe kutavuga ati ndi umujournaliste turi vyigangeso abajournaliste baraza aho bari muta kabisa abajournaliste barafisa aho bari Koreshumwanya ndagushimire cyane asante sana twayaze fresh
by the way tuzosongera tuvugane n'undi munsi twahamagaye Simbizi aduha umuco kuri bijya bintu batubwiye kandi murazomurondera kabisa mu rukiko ya murazomurondera nimba atazotinya yo tinya gute Yes ko bisaze ariko Mr Black kuri micro ya mbere nakoresha umwanya hari imbere ya kamera I love you so much